intwari ibereye nama ndiko ndabivuga irangwa no kurwanya akarenganyo, ikarangwa no gukorera bene gihugu mu byo bakeneye byose utatsingurire, hanyuma ikarangwa no kubungabunga neza itunga rusange. None rero turafise uwa mbere w'intwazangabo yatanze akarorero bashinze ivyo gukoresha ibikoresho bikenewe mu gipolisi, yitwa General de Brigade de Police Ngendabanka Joseph, ngo uyu ari ngaho imbere. Amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu yo muri kano gatondo. Muri aya makuru yacu ndababwira ko Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizegwe amaze kongeraho muri kano gatondo aremeza ko yamaze gufungwa. Ndasubiramwo, Daniel Gerase Ndabirabe urongoye inama nshingamateka yamaze gufungwa. Biravugwa yuko ari mu mugambi ukomeye cyane w'abasirikare wo gutembagaza ubutegetsi. Ibyifungwa rya Daniel Gerase Ndabirabe turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko General Evariste Ndayishimiye bikomeje kuvugwa yuko yoba yitabye Imana. Abo mu muryango wa General Neva bangiwe kwinjira mu bitaro bya Kirahwito. Amakuru arimo kongeraho aremeza yuko abo mu muryango wa General Ndayishimiye babujijwe kwegera ibitaro bya Kira Hospital. Ese nukubera iyihe mpamvu? Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abasirikare b'u Burundi bagiye kurwana muri Kongo bakomeje kwita kuri Songoye. Ku munsi w'ejo abasirikare b'u Burundi barenga 130 nibo bamenyekanye yuko bitabye Imana mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Fizi. Inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana nuko abandi basirikare b'u Burundi barenga 85 bishikanye mu nyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 85 bishikanya mu barwanyi ba M23 muri teritwari ya Fizi. Ese nukubera iyihe mpamvu? Ibi byose ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika mu kibaya cya Rusizi. Amabombe menshi cyane arimo kumvikana muri kano gatondo. Igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye mu kibaya cya Rusizi ni muri Kivu y'Epfo. Ibyo bitero bikomeye cyane nabyo turabigaruka ko muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira yuko amasasu menshi cyane yaraye yumvikana muri Uvira. Mu mujyi wa Uvira haraye humvikanye amasasu. Biravugwa yuko abazarendo bakozanijeho na FARDC. Ese bapfuye iki? Ese biraza kugenda gute muri uyu mujyi? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Hari n'ayandi makuru menshi cyane ndi bubagezeho. Niba utarakanda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe kuri Iyakure Official. Ni munyemerere aya makuru yacu tuyahere mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi inkuru ikomeye cyane irimo kuhavugwa ni urupfu rwa General Ndayishimiye. Amakuru yose arimo gutangazwa n'abategetsi bakomeye aravuga yuko General Ndayishimiye yoba yaritabye Imana ku munsi w'ejo. Hari amakuru avuga yuko abo mu muryango wa General Neva bangiwe kwegera ibitaro bya Kira Hospital mu mujyi wa Bujumbura. Hashize iminsi igera kuri 4 General Ndayishimiye arwariye mu bitaro bya Kira Hospital. Ku munsi w'ejo amakuru yamenyekanye avuga yuko General Ndayishimiye yitabye Imana. Abo mu muryango wa General Neva ngo bangiwe kwegera ibi bitaro bya Kira Hospital. Kuri bino bitaro ibintu byahindutse.
abasirikare benshi cyane kandi bafite intwaro zikomeye nibo bagose bino bitaro bya Kira Hospital. Imodoka za gisirikare ziriko zirakurakurana ko zerekeza kuri bino bitaro. Abajenerali bakomeye baraye bageze kuri bino bitaro. Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse na bwana Reveriyano Ndikuriyo baraye bageze kuri Kira Hospital. Amakuru rero akavuga yuko bano basirikare bari bagiye kuraba ikiziga cya Generali Ndayishimiye. Kugeza ubu muri kano gatondo k'igenekerezo rya 30, inkuru nyinshi cyane ziravuga yuko Generali Ndayishimiye yitabye Imana. Kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bwa Gitega buratangaza kuri aya makuru akomeye cyane y'urupfu rwa perezida w'u Burundi. Amakuru yizewe aravuga yuko abajenerali ndetse n'abategetsi bakomeye muri CNDD FDD barimo gutegura umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, nako ni ugutembagaza ibwiriza shingiro. Generali Neva wewe biravuga yuko yamaze kwitaba Imana. Amakuru akomeye cyane aravuga yuko abajenerali bashaka kwimika Generali Ndakugarika ngo abe ari we arongora igihugu cy'u Burundi. Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika niwe bivugwa yuko yo bagiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibwiriza shingiro ry'u Burundi rivuga yuko mu gihe perezida w'u Burundi yitabye Imana cyangwa se atakibashije kurongora igihugu kandi manda yiwe igikomeje, agomba gusimburwa n'umukuru w'inama nshingamateka mu gihugu cy'u Burundi. Hakurikijwe ibwiriza shingiro, Daniel Gerase Ndabirabe urongoye inama nshingamateka niwe ugomba gusimbura Generali Neva. Ariko ntabwo abajenerali barimo kubikozwa. Abajenerali barashaka gukora kudeta. Abajenerali barashaka gutembagaza ibwiriza shingiro maze bakagena yuko Generali Gervas Ndirakobuca batazira Ndakugarika ari warongora igihugu cy'u Burundi. Muri kano kanya rero inkuru zikomeye cyane zatangiye kumvikana. Biravugwa yuko Daniel Gerase Ndabirabe yaba yamaze gutabwa mu mvuto. Biravugwa yuko mu ijoro ryakeye abasirikare bakomeye b'abakomando bageze kwa Daniel Gerase Ndabirabe maze bakamutwara. Biravugwa yuko Daniel Gerase Ndabirabe yaba afungiwe mu kigo cya gisirikare gikomeye i Bujumbura. Bikavugwa kandi ko yaba yaganiriye n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi ni Generali Prime Niyongabo. Amakuru akemeza yuko Daniel Gerase Ndabirabe baba bamucakiye kugira ngo atabangamira umugambi wa kudeta kubera yuko bashaka kwimika Generali Ndakugarika. Amakuru arimo kongeraho muri kano kanya aremeza ko abasirikare bagawe amabwiriza akomeye cyane yo gucakira Daniel Gerase Ndabirabe. Hakurikijwe ibwiriza shingiro, niba koko Generali Ndayishimiye yitabye Imana mu gihe byaba byemejwe n'inzego z'u Burundi, Daniel Gerase Ndabirabe niwe uteganywa n'ibwiriza shingiro ry'u Burundi ko yasimbura Generali Neva. Ntabwo rero abajenerali ndetse n'abagumyabanga ba CNDD FDD babishaka. Ntabwo babikozwa rwose. Bavuga yuko Daniel Gerase Ndabirabe adafite imbaraga zo kurongora igihugu. Niyo mpamvu rero bivugwa yuko Daniel Gerase Ndabirabe yaba yatawe mu mvuto kugira ngo abasirikare babanze bategure umugambi wa kudeta ndetse noneho bavaneho ubutegetsi bwa Ndayishimiye maze batangaze ko abasirikare batembagaje ubutegetsi kandi bakemeza yuko Gervas Ndirakobuca ari wagiye kurongora igihugu cy'u Burundi. Amakuru arimo kongeraho muri kano kanya aremeza neza ko Generali Prime Niyongabo urongoye igisirikare cy'u Burundi ariwe watanze amabwiriza akomeye cyane yo gucakira Daniel Gerase Ndabirabe. Biribonekeza rero ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeye cyane. Biravugwa yuko Ndayishimiye yitabye Imana. Kugeza ubu ngubu nta kintu ubutegetsi buratangaza kuri aya makuru. Biravugwa yuko igisirikare cyanyegeje aya makuru ngo barabanza gutembagaza ubutegetsi ndetse n'ibwiriza shingiro ry'u Burundi maze bashyireho Generali Ndakugarika abari urongora igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho rero ngo nibwo bazatangaza iby'urupfu rwa Generali Ndayishimiye.
Biravugwa yuko inama zikomeye cyane zikomeje kubera irya nino mu Burundi. Mu ijoro ryakeye abasirikare bakoze inama ikomeye, ndetse biravugwa yuko abakadere bakomeye bo muri CNDD FDD nabo bakoze inama ikomeye cyane yo kwemeza ko General Gervas Ndirakobuca ari we agomba kurongora igihugu cy'u Burundi. Niba nta gihindutse rero, General Ndakugarika niwe ugiye kuba perezida w'u Burundi. Nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu yatambutse, General Ndayishimiye bivugwa yuko yahawe isumu, bivugwa yuko yahawe ishano, ndetse ngo ni umugambi ukomeye cyane w'abanyapolitike bakomeye mu Burundi. Haravugwamo General Gervas Ndirakobuca, hakavugwamo Reveriyano Ndikuriyo, ndetse na General Prime Niyongabo arongoye igisoda cy'u Burundi. Bikanavugwa kandi ko umugore wa Ndayishimiye nawe yinyegeje inyuma y'uyu mugambi wo kwica General Ndayishimiye. General Ndayishimiye rero yararozwe, bikavugwa yuko yarwaye cyane, ndetse yageze n'ubwo atumiza abaganga bakomeye mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cya Turukiye. Byabaye iby'ubusa. Nyuma yaho ku igenekerezo rya 27, General Neva yarinjiye mu bitaro bya Kira Hospital. General Neva yarakurikiranywe n'abaganga, ariko inkuru za nyuma zirimo kongeraho ziremeza ko umwuka wamaze guhera. General Neva ngo yoba yaramaze kwitaba Imana. Icyo dutegereje ni itangazo ry'ubutegetsi bwa Gitega basigura iby'amagara y'umukuru w'igihugu. Muri kano kanya mu nyemerere amakuru yacu tuyakomereze muri Kivu y'Epfo. Muri Kivu y'Epfo muri teritwari ya Fizi mu gace ka Minembwe, abasirikare b'u Burundi ku munsi w'ejo babonye ayimbwa yaboneye ku mugezi. Bimaze kumenyekana ko abasirikare b'u Burundi barenga 130 aribo baguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Fizi. Ni imirwano ikomeye cyane yari irimo kumaranira agace ka Puwezero. Kuri Puwezero biravugwa yuko intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kuhagenzura kugeza muri kano gatondo k'igenekerezo rya 31. Amakuru ya nyuma arimo kongeraho aremeza ko FARDC n'abarundi bataye ibikoresho byabo byinshi cyane, maze amaguru bakayabangira ingata. Inkuru mbi cyane rero zamaze kumenyekana mu gisirikare cy'u Burundi, nuko abasirikare b'u Burundi barenga 130 baguye ku rubuga rw'intambara muri Puwezero. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, abasirikare b'u Burundi barenga 85 bishikanye mu barwanyi ba M23. Byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 nyuma yaho abarundi na FARDC bari bamaze gutsindwa. Ndasubiramwo, abasirikare b'u Burundi barenga 85 baraye bishikanye mu barwanyi ba M23 ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Ntabwo intare za Sarambwe zabacakiye matekwa, oya rwose, ahubwo bano basirikare b'u Burundi bagiye mu ntare za Sarambwe bishikanye, bo ubwabo bijyanye muri zino ntare za Sarambwe. Ni ibintu rero bitamenyerewe cyane kubona abasirikare b'u Burundi bishikana mu nyeshyamba za M23. Ibyo twari tumenyereye ni abasirikare ba Kongo ndetse n'abazarendo bishikanaga kuri zino nyeshyamba. None kuri iyi nshuro rero ibintu byahinduye isura. Abarundi 85 bari barimo kurwanira mu gace ka Puwezero, nyuma yo gutsindwa bakirukanka. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 30 bano barundi 85 bishikanye mu ntare za Sarambwe muri Fizi. Iyi nkuru y'abarundi barimo kwishikana muri M23 ni yindi nkuru mbi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Iyi nkuru kandi ijikurikira abandi basirikare b'u Burundi barenga 130 ku munsi w'ejo bitabye Imana. Abarundi bari muri Kongo barimo kwita kuri Songoye, ndetse intare za Sarambwe zirimo kubashahura mu buryo bukomeye. Reka rero muri kano kanya twerekeze mu gace ka Sange. Mu gace ka Sange mu kibaya cya Rusizi intambara irakomeye cyane muri kano gatondo. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubura mu kibaya cya Rusizi. Indege z'intambara za FARDC zirimo kumisha urufaya rw'amabombe mu gace ka Sange. Za drone kamikaze zirimo kurasa muri Sange.
igisirikare cya Kongo cyongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku birindiro by'abarwanyi ba M23 muri kariya gace ka Sange. Imirwano rero irimo kubica bigacika. Muri kano gatondo urwamo rw'amabombe rurimo kumvikana. Umumenyesha makuru wacu Dani Faruku aravuga yuko FARDC n'abarundi barimo kugaba ibitero bikomeye cyane, ndetse bakavuga yuko barimo gushaka kwisubiza agace ka Sange. Mu gihe rero imirwano irimo kubica bigacika mu gace ka Sange, ndabamenyesha ko amasasu menshi cyane yaraye yumvikana mu mujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira amasasu menshi cyane yaraye yumvikana. Biravugwa yuko abazarendo baraye barasana na FARDC. Abazarendo barasanye na FARDC, ndetse biravugwa yuko amazu menshi cyane yaraye asahuwe. Abazarendo na FARDC baraye basahuye za magaze nyinshi cyane muri Uvira. Muri uku kurasana gukomeye cyane kwabereye muri Uvira, biravugwa yuko abasirikare bane ba FARDC baguye muri iyi mirwano. Ku ruhande rw'abazarendo biravugwa yuko hari umuyobozi warurongoye abazarendo wiyita koloneli, nawe waguye muri iyi mirwano ikomeye yabereye muri Uvira. Abazarendo muri iyi minsi ntabwo barimo kumvikana na FARDC muri Uvira, ndetse abazarendo bajya banyuzamo maze bakarasana n'abasirikare b'u Burundi muri Uvira. Kenshi cyane baba barimo gupfa ibyo basahuye. Abazarendo barimo kubomora amazu y'abaturage, ndetse abazarendo barimo gufata ku ngufu abagore n'abigeme. Ibi byose rero birimo gukorwa mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwavanyeho interinete muri Uvira kugira ngo amabi yose arimo gukorwa na FARDC n'abazarendo atagaragara irya nino ku isi. Umukoloneli w'igisirikare cy'u Burundi yaguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero. Amakuru yizewe aremeza yuko abasirikare b'u Burundi barenga 110 baguye muri iyi mirwano ikomeye. Abarwanyi batwirwaneho barwanye intambara ikomeye. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi bazinze imirizo hagati y'amaguru maze bayabangira ingata. Muri kano kanya turiko turavugana, twirwaneho yamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Ndasubiramwo, abarwanyi batwirwaneho nyuma y'imirwano ikomeye cyane bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Abarundi benshi cyane basize agatwe kabo muri iyi mirwano. Abasirikare ba Kongo nabo basize agatwe kabo muri iyi mirwano. Habaye ibitendo bikomeye cyane muri Puwezero. Iyi mirwano ikomeye cyane yaguyemo abarundi benshi cyane, barimo umusirikare ufite ipeta rya koloneli, niyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turerekeza mu gace ka Sange, ni neza neza mu kibaya cya Rusizi. Intare za Sarambwe zimaze kurasa drone ebyiri za FARDC. Amakuru kandi aremeza ko abarwanyi ba M23 barashe ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo yaguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Mu gace ka Sange ibintu birakomeye. Amabombe yatangiye kumvikana. Igisirikare cya Kongo cyongeye kurasa muri kariya gace nyuma y'aho ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 FARDC yarashe za bombe hagati mu isoko maze abasivile 7 bagahita bitaba Imana. Iby'iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Sange na za drone za FARDC zahanuwe nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko General Ndayishimiye bivugwa yuko yamaze kwitaba Imana. Amakuru akomeye cyane arimo kuva mu Burundi aremeza ko Ndayishimiye yamaze kwitaba Imana. Urupfu rwa Ndayishimiye rero ntabwo ruratangazwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ese nukubera iki ubutegetsi bwa Gitega burimo kunyagaza amakuru y'urupfu rwa Ndayishimiye? Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu. Hari n'ayandi makuru menshi cyane tuza kugarukako. Niba utarafyonda kuri subscribe ndagusabye ngo ubikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Imbonesha kure yacu yitwa Iyakure Official.
ku Iyakure Official niho honyine ushobora gusanga amakuru atosoye. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Munyemerere amakuru yacu tuyahere muri Kivu y'Epfo mu gace ka Minembwe ahazwi nka Puwezero. Abasirikare b'u Burundi bamaze kuhabonera ayimbwa yaboneye ku mugezi. Abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Kongo bitaye kuri Songoye. Intare za Sarambwe zimaze kubashahura mu buryo bukomeye. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30 habaye imirwano ikomeye cyane mu gace ka Minembwe ahazwi nka Puwezero. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 29 igisirikare cya Kongo kigambye yuko cyamaze kuhafata. Cyavugaga yuko cyagirukanye abarwanyi batwirwaneho. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30 imirwano yakomeye cyane muri Puwezero. Indege z'intambara za FARDC zatangiye kumisha urufage rw'amabombe muri kariya gace. Indege za Sukhoi nazo zagaragaye mu kirere cya Minembwe. Za drone kamikaze zarashe mu bice bituwe cyane n'abasivile. Intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barwanye urugamba rukomeye cyane kugeza ubwo bisubije agace ka Puwezero. Ndasubiramwo, muri kano kanya turiko turavugana, inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana iremeza neza ko abarwanyi ba General Makenga ndetse n'abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza agace ka Puwezero. Agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe. Ni nyuma y'intambara ikomeye cyane yatumye abarundi benshi cyane ndetse n'abasirikare ba FARDC basiga agatwe kabo muri kariya gace. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, inkuru ikomeye cyane yamaze kumenyekana nuko koloneli w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamurashe. Iyakure Official yamenye amakuru akomeye yemeza ko Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamurashe. Ndasubiramwo, Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi intare za Sarambwe zamushahuye. Amakuru yizewe aremeza yuko yarasiwe ku rugamba mu gace ka Puwezero. Koloneli Nyabenda yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 110. Ibimaze kumenyekana nuko abasirikare b'u Burundi barenga 110 baguye ku rubuga rw'intambara mu gace ka Puwezero. Muri bano basirikare rero Iyakure Official yemeje neza amakuru yuko Koloneli Nyabenda yaguye muri iyi mirwano. Amakuru yizewe arimo kongeraho amakuru arimo gutangwa n'amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru kandi arimo kwemezwa n'abarwanyi ba General Makenga. Amakuru kandi ndimo kuvana mu barwanyi batwirwaneho. Amakuru ndimo kuvana no mu gisirikare cya Kongo. Yose aremeza ko Koloneli Nyabenda yarashwe. Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi yapfuye. Yaguye mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri teritwari ya Fizi mu gace ka Puwezero. Uyu Koloneli Nyabenda w'igisirikare cy'u Burundi biravugwa yuko ari we warurongoye ibatayo y'abasirikare b'u Burundi bari barimo kurwanira mu misozi miremire ya Puwezero. Imisozi miremire ikikije Puwezero iriho ibirindiro bikomeye cyane by'abarundi. Biravugwa rero ko bari barongowe n'uyu Koloneli Nyabenda. Koloneli Nyabenda rero yamaze kwitaba Imana. Intare za Sarambwe zamurashe. Yapfanye n'abasirikare b'u Burundi barenga 110. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza kano gace. Abasirikare ba Kongo ndetse n'abarundi babonye ko urugamba rukomeye cyane maze bazinga imirizo hagati y'amaguru maze bayabangira ingata. Hari za video zerekana abasirikare ba Kongo n'abarundi barimo kwirukanka kibuno mpamaguru. Amakuru yizewe rero akemeza yuko abarwanyi batwirwaneho bamaze kwisubiza kano gace ka Puwezero. Muri iyi mirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Puwezero, abasirikare ba FARDC barenga 160 intare za Sarambwe zabishe. Ibiziga byinshi cyane by'abasirikare ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi birimo kugaragara mu gace ka Puwezero.
ibiziga birandagaye irya nino ku misozi. Amakuru yizewe arimo kongeraho aravuga yuko abasirikare ba Kongo bamaze kumenyekana barenga 160. Muri iyi mirwano intare za Sarambwe zacakiye intwaro nyinshi. Hari ibitwaro bikomeye cyane by'abarundi na FARDC byaguye mu minwe y'abarwanyi ba General Makenga. Muri iyi mirwano kandi intare za Sarambwe ziravuga yuko zacakiye ibikoresho bikomakomeye by'itumatumanako. Ni imirwano yari ikomeye cyane aho igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi bakoresheje indege z'intambara ndetse bagakora ibishoboka byose, ariko intare za Sarambwe zikaba zariye karungu maze zikabirukana muri Puwezero. Muri kano kanya turiko turavugana, intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho barimo kugenzura agace ka Puwezero. Agace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane karimo inzira zikomeye zerekeza muri Baraka ndetse n'izindi nzira zerekeza mu majyepfo y'iyi teritwari ya Fizi. Intare za Sarambwe n'abarwanyi batwirwaneho batanze isomo rikomeye cyane ry'imirwano. Ndababwira yuko imirwano yabereye muri kariya gace ari imwe mu mirwano ikomeye cyane muri Kivu y'Epfo. Habaye ukurasana gukomeye. Intare za Sarambwe zakoze ibitendo bikomeye cyane aho abasirikare b'u Burundi na FARDC babonye ko ibintu bikomeye cyane maze bagakizwa n'amaguru. Mu gihe rero imirwano yari ikomeye cyane mu gace ka Puwezero, mu gace ka Sange naho imirwano yari irimo kubica bigacika, ndetse muri Sange ho amasasu menshi cyane aracyumvikana. Agace ka Sange gaherereye mu kibaya cya Rusizi. Kano gace ka Sange niko gace karimo ibirindiro bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23 bavuye mu mujyi wa Uvira. Reka mbibutse gato, nyuma y'aho abarwanyi ba M23 bavuye muri Uvira basubiye inyuma, babanje kwerekeza mu misozi ya Kiriba. Iyi misozi ya Kiriba nayo bayivuyemo maze berekeza mu gace ka Sange. Ni nko mu birometero 30 werekeza mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe aremeza yuko ibirindiro bikomeye cyane biri muri kano gace ka Sange mu kibaya cya Rusizi. Niko abarwanyi ba M23 bavuye muri Uvira bashinze ibirindiro byabo. Igisirikare cya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barimo kurasa mu gace ka Sange. Ku munsi w'ejo igisirikare cya Kongo n'abarundi bohereje za bombe rwagati mu baturage. Ubwo isoko ryari ryaremye mu gace ka Sange, FARDC n'abarundi bamishije urufaya rw'amabombe rwagati mu basivile. Bimaze kumenyekana ko abasivile 7 aribo baguye muri bino bitero bya FARDC. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 30, igisirikare cya Kongo cyongeye gukoresha indege z'intambara mu kurasa mu gace ka Sange. Amabombe menshi cyane yirigwe arimo kumvikana mu gace ka Sange. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi barashaka kwisubiza agace ka Sange maze bakahirukana intare za Sarambwe. Igihugu cya Kongo kivuga yuko kizarwana urugamba rukomeye maze kikisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na bano barwanyi ba M23. Amakuru arimo kongeraho aremeza ko indege zirimo guhaguruka mu gihugu cy'u Burundi maze zikajya kumisha urufoge rw'amabombe muri Sange. Uyu munsi ariko intare za Sarambwe nazo zatanze isomo rikomeye. Amakuru yizewe aremeza yuko muri iyi mirwano intare za Sarambwe zarashe drone ebyiri za FARDC zarashwe. Abarwanyi ba M23 bazihanuye mu gace ka Sange. Amakuru yizewe aremeza yuko imwe muri izi drone ari drone yakorewe mu gihugu cya Turukiye. Iyindi nayo ni drone yo mu bwoko bwa CH4, ni drone yakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko ku mugoroba w'irigenekerezo rya 30 ku isaha y'isa 10:20 aribwo intare za Sarambwe zarashe drone za FARDC mu gace ka Sange. Kugeza ubu ngubu rero turiko turavugana amasasu aracyumvikana. Igisirikare cya Kongo kiracyarasa muri kariya gace. Muri iyi mirwano irimo kubera mu gace ka Sange,
Amakuru yizewe amaze kungerako aremeza ko ikamyo yari itwaye abasirikare ba Kongo irimo kuva mu gace ka Kavimvira yerekeza muri Sange nayo yahuye n'isanganya rikomeye. Bano basirikare ba Kongo baguye muri ambushi y'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe aremeza yuko ikamyo yari irimo abasirikare intare za Sarambwe zayirashe. Biravugwa yuko abasirikare ba Kongo barenga 20 baba bapfuye muri iri sanganya ryabashikiye. Ayandi makuru akavuga yuko abarenga 15 baba bakomeretse mu buryo bukomeye. Iyi kamyo rero ngo yari irimo kwerekeza abasirikare barimo gusatira neza agace ka Sange. Ibintu ntago byoroshye rero, urugamba rurakomeye cyane mu kibaya cya Rusizi. Intare za Sarambwe zatanze gasopo zivuga yuko zitazihanganira ibikorwa by'ubwicanyi, bushotoranyi ndetse n'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi. Intare za Sarambwe zavuze yuko mu mujyi wa Uvira abanyamurenge barimo kwicwa ndetse ko byose birimo gukorwa na FARDC n'abazarendo.